Data mu izina rya Yesu turi hano muri uno mugoroba mwiza twagiriwe ubuntu nawe turarindwa kuva mu gatondo gushika aya masaha. Kuva mu gatondo hari abapfuye, kuva mu gatondo hari abashobora kuba bari mu makoma, kuva mu gatondo hari abatavyutse mu bitanda kubera bagwaye baremvye, ariko twebwe twagiriwe ubuntu kuba tugikomeye, turacahumeka impwemu z'abakiriho. Turagushimiye cyane rero, turaguhaye icubahiro, turagushize hejuru. Mana yacu nziza ugira neza, papa wacu dukunda ukatwitwararika, ni utugwanira intambara ku murango no mwijoro, ni wewe ugenda utugwanira intambara ukaturinda imitego yose ya wa mubi. Nico gituma kuri uyu mugoroba turiho turagushimiye. Twaje rero hano kugira ngo twongere kuba imbere yawe, twongere tuyaga amajambo y'ubugingo, twongere twibukanye ibyo tugomba ko bimwe muri runo rugendo, kugira ngo tugende tuguhesha icyubahiro, canke kugira ngo dushobore kubaho neza muri iyo no minsi tukiriho. Rero ubane natwe, aka nakanya tugiye kuba mu ijambo ryawe, ubane natwe. Turagutumiye Mana Data, ubane natwe. Mana Mwana, ubane natwe. Mwe muyera umurongozi mwiza, abari undongora mu byo ngiye kuvuga, bari urongoye imitima y'abari hano, kugira ngo yose uyirongorere kwakira ijambo ry'Imana ryateguwe kuri uno munsi, ryatanzwe nawe uhoraho, kugira ngo umuntu wese aryakira rigira iryiwe. Nuko Mana ubane natwe muri byose, tugomba mu izina ryawe muri byose abari wowe ubandanya gushigwa hejuru, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'urufatiro dusanga mu gitabo c'Imigani igice cya 31. Turasoma uyu murongo w'icumi n'umurongo wa 11. Havuga ku ishimwe ry'umugore aruranye. Umurongo w'icumi uravuga ngo umugore aruranye ninde yomuronka, kuko ari uw'igiciro kurusha utubuye tw'igiciro twitwa marijani. Umutima w'umugabo wiwe wamumwizigira, kandi we ntihabura inyungu. Imana ishimwe cyane. Nubwo nsomye aya majambo ajanye n'umukenyezi, ndaza kuvuga kuri twese hamwe ku muryango muri rusange. Turacyari muri ku kwezi k'umukenyezi. Twebwe abakenyezi twagiriwe ubuntu turibukwa. Uku kwezi kwari ukwacu, kwategerezwa kutubera ukwezi ko kwirimbura, kugira ngo turabe nimba mu kubaho kwacu turi abakenyezi beza, nimba mu kubaho kwacu turabikimazi uko Imana ibitugomba ko, canke uko abo tubana babitugomba ko. Kwari ukwezi ko kwirimbura. Sinzi abari hano ko mwarosa ako karyo, ariko ndizera yuko ako kanya kabonetse. Rero ndashimiye Imana kubona yanyiyumviriye ko ngo turangirize hamwe uku kwezi kw'abakenyezi, ari jewe tuganira ijambo ry'Imana. Ariko cyane cyane ndashimiye uburongozi bw'umugambwe banyiyumviriye ko, kugira ngo nshobore kuza dusangira aya majambo y'Imana. Imana yo mwijuru ibahezagire cyane. Ndagomba rero kuvuga ku rugo rwiza. Urugo rwiza n'umukenyezi azoba arimwo, ariko ndagomba kuvuga ku rugo rwiza. Urugo rwiza ni rwiza nyene. Urugo rwiza nugo kwifuzwa, kandi ndabifuriza mwese kugira ingo nziza. Urugo rwiza ruraryoshe. Ikintu ca mbere nza gushimikirako, mu rugo rwiza harabiterambere. Mu rugo rwiza harabiterambere kubera mu rugo rwiza usanga hari kuja inama. Mu rugo rwiza hari guhuza umutima n'inama umugabo n'umugore, mbere n'abana bikaza bikabafata, hakaba kuja inama. Hanyuma iyo hari kuja inama, hari ukuyaga, ibintu bica bigenda neza, hakabiterambere. Iterambere rero iyo ribaye mu rugo, rica riba no mu gihugu muri rusange. Burya igihugu kibaye mu iterambere, biba byahereye mu muryango umwe, bigahera ku mugabo, bigahera ku mugore, mbere n'abana bagashikirwa. Ariko bivuye mu muryango iwacu no mu muryango iwanyu, bigiye hamwe, n'igihugu cyacu cyose kikaca gitera imbere. Ni nka kurya amahoro agirwa n'amahoro ari mu muryango umwe, hanyuma twese hamwe mu gihugu tugaca tugira amahoro. Si ibyo gusa, urugo rwiza rurazana iterambere. Hanyuma aha mu mugambwe mugizwe n'ingo zitandukanye.
mufise ingo nziza muratera imbere, n'umugambwe ugaca utera imbere. Umugambwe uratera imbere, umugambwe uraba mwimpore, umugambwe uraba mwituze. Si mu mugambwe gusa, no mu mashirahamwe atandukanye, iyo abayarimwo bafise ingo nziza, imiryango myiza irimwo guhuza umutima n'inama, nayo mashirahamwe aratera imbere, ibintu bikagenda neza. Ugaza usanga n'abayarimwo muri ayo mashirahamwe bagiye baratera imbere, bagiye hamwe na rya shirahamwe ryabo muri rusange rigatera imbere. Hanyuma na twebwe mu mashengero ingo zimeze neza, bakagira abakristo turongoye, bakagira ingo nziza, baratera imbere, n'ishengero burya riba riteye imbere. Nuko biva mu rugo rumwe bigaca bikwira hose. Rero mu mugambwe CNDD-FDD ndabifuriza kugira ingo nziza. Nimuvuge ngo amen. Bivuga ngo bibuko nyene. Bivuga ngo ni bibuko nyene. Ngo uyu mwana yatanguye umwuga. Aha n'umwuga yatanguye wo gufotora. Uzokubera umwuga mwiza mwana. Ndabifurije kugira imiryango myiza, ingo nziza. Niho umugambwe uzobamwo iterambere, niho umugambwe uzobamwo guhuza umutima n'inama, niho umugambwe muzosanga umeze neza, uhagaze neza, mbere utera imbere, utunge. Si ugutunga gusa unatunganirwe kubera imiryango imeze neza. Kuko usanga muvuye mu miryango itandukanye mukaza mugahurira hamwe. Burya iyo umuntu avuye mu muryango bitameze neza, hari igihe usanga nahagiye gukorera bica bigenda nabi, ugasanga biciye bigenda nabi, ugasanga muraje mu migambwe muhuriyeho, ariko mu rugo bitameze neza, ukaza usanga hariho ikibuze, igihaze, ukaza usanga hariho ibyo mutagezeko kubera kumbure abenshi mu miryango bitameze neza. Nico gituma ndabifuriza nk'umugambwe uri ku butegetsi, nk'umugambwe urongoye igihugu, ndabifuriza yuko mwogira imiryango myiza, ingo nziza, ingo abagabo n'abagore harimwo guhuza umutima n'inama. Kandi birashoboka byose bituvako. Rero namye niga sanga kugira ngo tugire imiryango myiza hari icyo bisaba. Ndiko ndiga n'abantu fise imiryango itameze neza, nza gusanga hari ico nyene ngira ndababwire nico babuze. Kugira ngo imiryango rero imererwe neza, birasaba yuko umugabo amenya inshingano ziwe, amenya icyo ajejwe. Birasaba yuko n'umugore amenya icyo ajejwe. Ariko sukubimenya gusa ngo umugabo amenye ngo njejwe iki, umugore ngo njejwe kiriya, ariko hariho no kubishira mu ngiro. Kuko usanga abagabo bashobora kuba umwe wese azi icyo ajejwe, uwundi akamenya icyo ajejwe, hanyuma ariko ugasanga bafise urugo rubi. Kubera iki? Kubera hari igihe usanga ivyo umugabo azi ko ajejwe ntiyigeze abishira ku mutima, ntiyigeze abiha agaciro, ntiyigeze arondera kubishira mu ngiro kimwe ku kindi. Nukubibibutsa ndazi ko musanzwe mubizi, ariko mumbabarire twibukanye. Burya hamusi y'ijuru nta gishasha gihari. Burya mu majambo tugenda tuvuga nta gishasha gihari. Ariko kimwe gusa burya iyo tubonanye turibukanya. Burya twaje kwibukanya. Rero ndagomba twibukanye inshingano z'abagabo, twibukanye inshingano z'abagore, kugira ngo duce tugenda tubishire mu ngiro. Ushobora kuba wari ubizi ariko ugasanga wari umaze iminsi wavyibagiye. Ngira ndakwibutse kugira uce ugenda ubishire mu ngiro, hanyuma murushize kugira ingo nziza, murushize kugira imiryango myiza. Inshingano z'umugabo, reka mpere ku mugabo kuko barakomeye. Abagabo barakomeye, nico gituma ngomba kuba ari bo mperako. Inshingano ya mbere nuko umugabo akwiye kwibuka ko ari umutwe w'urugo. Umugabo n'umutwe w'urugo biranditse mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso 5:22,
haravuga ngo bagore mugamburukira abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wanyu. Oya, some ku murongo wa 25. Murantunga iceti cya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto 11 umurongo wa 3. Ariko ndagomba ko mumenya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo, kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana. Umugabo n'umutwe niko aya majambo avuga. Ariko usomye n'uyu murongo wa 23 ahanyene narimvuze, uravuga ngo kuko umugabo ari umutwe w'umugore wiwe, nkuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero, akaba umukiza waryo, ari wo mubiri wiwe. Umugabo wese akwiye kwama yibuka mu kubaho kwiwe kwa misi yose, akibuka ko ari umutwe. Ariko n'abagore bakamenya yuko umugabo ari umutwe. Ariko unshaka kuvuga inshingano z'umugabo. Igituma navuze ngo ni inshingano no kubera iki? No kubera kwitwa umutwe no kuvuga uburi umutegetsi. Uburi umutegetsi, uburi uwo hejuru, uri ku mutwe nyene, uburi umutegetsi, uburi umurongozi, uburi umuntu ategerezwa kwitwararika ibintu, ategerezwa gufata ingingo. Umutwe niko niyo shingano yiwe. N'umutegetsi akongera akaba umurongozi, akaba n'umuntu ategerezwa kwitwararika ibintu, umuntu ategerezwa gufata ingingo. Rero mubaye abategetsi mutegerezwa kumenya muri mitwe muri abategetsi mu muryango. Rero muca mubyibuka mukamenya ngo ndi umutwe rero ndi umutegetsi wo mu muryango. Umuntu agaca atangura kwibaza ngo mbega umutegetsi ajejwe iki? Umutegetsi akora gute? Umutegetsi nkuko ndabivuze aritwararika ibintu gusumba abategeka bose. Umurongozi aritwararika ibintu gusumba uko abandi bavyitwararika. Si ivyo gusa, arafata n'ingingo. Umutegetsi arafata ingingo mbere mu bimuranga cyane n'umuntu afata ingingo. Arafata ingingo mu muryango. Hanyuma rero usomye mu gitabo cy'Itanguriro mu gice cya 3, usomye mu gice cya 3 niho bavuga igihe Adamu na Eva bakora icyaha. Niho nagiye gusoma sanga haragaragarira cyane yuko umugabo ari umutwe kandi ari wabazwa byose. Nyagenda kwibutswe yuko umutwe kandi ari we murongozi, ari we mutegetsi, ni wabazwa byose. Imana ije mu itongo rya Edeni mu gihe Adamu na Eva bari bakoze icyaha, kandi murabizi neza urasomborokeje ko yari Eva. Ni Eva yabisomborokeje, ni Eva yumvijwe ry'inzoka, baganira aho umwanya inzoka baraganira, arayiha umwanya aho umwanya inzoka baraganira, aho umwanya umubeshi, aho umwanya umunyabinyoma aramubesha, aramuha umwanya baraganira. Bamaze kuganira burya ijambo rirarema. Bamaze kuganira arya ku cyamwa yari yarabujijwe. Ariko Imana ije mu itongo rya Edeni ntiyahamagaye Eva, nubwo ari we yabisomborokeje. Mitwe ntiyahamagaye Eva, yahamagaye Adamu. Araza aje mu itongo aramubaza ngo Adamu uri hehe? Adamu kubera nyene byacanganye, yakoze icyaha. Haji icyaha gituma umuntu agira isoni. Haji icyaha giteza ibimaramara. Icyaha ni kibi, gititura agaciro k'umuntu. Cyaratituye agaciro ka Adamu. Adamu yahora ari serugo, Imana iza ikamuhamagara muri kakayaga ko ku mugoroba, ikamuhamagara, hanyuma kaza bakaganira. Ariko uwundi munsi kubera icyaha aramurondera ngo Adamu uri hehe? Aramubwira ati kaya sinshobora kuza aho uri, nawe umvize ijwi ryawe ahubwo ndinyegeza ndatinya kuko ndi gusa. Icyaha cyanyambitse ubusa, icyaha cyambika umuntu ubusa.
umuntu aragenda mugabo yambaye ubusa kubera icyaha n'ikibi kiragahera. Cyaratituye agaciro ka Adamu nk'umutwe, nk'umutegetsi, nk'umurongozi. Mwitongo rya Edeni burya Adamu yari ahari nk'umurongozi, yari umurongozi wa Eva, akongera akaba umurongozi w'ibikoko byose byari bihari. Ni nawe yari yaravyise amazina, murumva yari abifise kububasha, yari umurongozi abifise kububasha, niwe yari yaravyise amazina. Ariko hamaze kuba icyaha, urumva Imana yagirondera wa mutwe. Shaka kuvuga iki? Igihe cyose habaye ibintu mu rugo burya umutwe umurongozi ni wabazwa. Noneho umurongozi no mu kazi habaye ibintu umurongozi ni wabazwa, niwe yishura. Nibishake bikorwa n'abakozi bato, uwundi wo hejuru aje kubaza mbega hano byagenze gute, naza kubaza wa mukozi mutoya, abaza wa murongozi nyene wa babandi, ni wabaza mbega hano vyifashe gute, hanyuma nawe ugatanga raporo nk'umurongozi, ni ubazwa. Rero n'inshingano ikomeye cyane kuba umutwe, n'inshingano ikomeye cyane uri umutegetsi w'urugo, uri umurongozi w'urugo. Uri umurongozi w'urugo, niwe utegerezwa kwitwararika ivyo mu rugo cyane nk'umutegetsi, kandi ugafata n'ingingo. Burya mu rugo hari ingingo zikwiye gufatwa mu muryango, kubera umutegetsi ahakorera ahari agirwa no gufata ingingo. Dusanga yafashe ingingo. Nibibujijwe rero yuko serugo mu muryango afata ingingo y'ibikenewe. Burya umuserugo ari we mutwe n'inshingano gutanga itegeko mu rugo. Ati burya ndatanze itegeko, na karorero ntanze, ntihagire umuntu azoshika saa 2 atarataha. N'ibintu biri mu nshingano ziwawe. Umutwe w'urugo nakwiye kuguma araba umwana akamutahira ko saa 4, umwana akamutahira ko saa 5, canke madamu agataha saa 4 saa 5 nawe watashe. Uri umutwe ufise uburenganzira bwo gufata ingingo, ukavuga ngo kuva uyu munsi nta muntu azotaha inyuma y'isaha 12 canke inyuma ya saa 1 canke inyuma ya saa 3, bivana byo kuvako bivanye nuko nyene wewe uvyifuza. Ariko nagira ndakwibutse mu nshingano za mbere wibuke ko uri umutwe. Nico gituma n'abagore bategerezwa kugamburukira abagabo babo. Kubera iki? N'abarongozi utegerezwa kubaha Imana. Burya Imana ni nyabwenge, kandi Imana ni nyarutonde pe. Yabivuze ibizi, ni nyabwenge. Iravuga ngo bagore gamburukira abagabo banyu. Mu yandi majambo bagamburukire kuko n'abategetsi, bagamburukire kuko n'abarongozi mu rugo nabagize imitwe. Iri jambo twasomye bivuga ngo ariko ndagomba ko mumenya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo, kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana. Imana irashiraho urutonde nyabwo. Aha muca mwumva ukuntu bigenda bikurikirana. Ubutangura uwari we, hajya yo tubicurika tugashira imbere abadakwiye kuja imbere, tuba tubicuritse. Umugabo n'umutwe w'umugore. Umutwe w'umugabo ni Kristo. Kristo nawe afise umutwe ni Imana. Muca muvyumva yuko hatangura Imana, hagakurikira Kristo, hagakurikira umugabo, hanyuma umugore hariya chini ya ulinzi. Hatangura Imana, Yesu, hanyuma umugore arakurikira hariya, arakurikira. Nico gituma ategerezwa kugamburuka. Kandi usomye kandi mu cyete Paulo yandikiye Abanyefeso haravuga ngo tugamburukira abagabo bacu nk'uko tugamburukira Kristo. Rero hari igihe abagore tujya nko mu mashengero tukiyengenga, batubwira abapastori gukora ibi, bapatiri batubwira gukora ibi, tukabikora. Ariko umugore yashika muhira akibagira yuko muhira naho hari ubutegetsi. Erega ubugeze mu bundi butegetsi. Nivyo Kristo no kumugamburukira. Mu yandi majambo nabo bakozi b'Imana no kubagamburukira, kuko uri kuragamburukira na Kristo yabatumye. Ariko ugeze no muhira utegerezwa kugamburuka, kuko umutwe niwe mutegetsi, umutwe niwe murongozi. Rero ntituzogenda ngo tuvuge ngo turagamburukira abarongozi baturongora hariya
hariya mu madini cyangwa mu bikorwa by'Imana dukora ngo tuvuge ngo turabagamburukira cyangwa ngo uragamburukira Kristo wawe uje ndamugamburukira n'amajambo yiwe ndayumvira, utagamburukira umugabo ariwe murongozi ari hafi yawe muri kumwe, ntibikunda, uzoba ubicuritse. Adusaba rero Paulo yari karahanura abanyefeso arababwira ngo mugamburukira abagabo banyu nkuko muvuga ngo mugamburukira Kristo, mugamburukire n'abagabo banyu. Mu yandi majambo yari karabashira ku rutonde abibutsa yuko babana n'abategetsi, burya mubana n'umutegetsi, mubana n'umurongozi. Ibyo rero tubimenye, umugabo akabimenya ariko n'umugore akabimenya, birafasha kubaho neza mu rugo, tukagira urugo rwiza kuko tuba tumenye igitangura, igikurikira, igihereza, umuntu agaca amenya inyifato akwiye kugira. Inshingano igira kabiri y'umugabo n'urukundo, no kugira urukundo. Burya kugira urukundo navyo biri mu nshingano z'umugabo. Urukundo ryabaye yabitanze mbere nk'ibwirizwa, yabitanze nk'itegeko. Imana ibwira abagabo ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko mukunda Kristo, mukavuga ngo uko muvuga ngo mukunda Imana abako mukunda n'abagore banyu. Biri mu nshingano, nivyo Imana yahaye umugabo, biri mu nshingano yahaye umugabo gukunda umugore. Bagabo mukunda abagore banyu, bagabo mukunda abagore banyu, bagabo mukunda abagore banyu. Biri mu nshingano, biri mu nshingano gukunda umugore. Kandi nimwabe mwibaza ngo ni ibintu bito, kuko hariho abagabo badakunda abagore babo. Abagore nibyo canke sivyo? Muratinye kubera imitwe. Hariho abagabo badakunda abagore babo, birashika hakaba abagabo badakunda abagore babo, birashika hariho abagabo badakunda abagore babo. Ariko Imana yategetse ngo ni inshingano yahaye umugabo yuko ategerezwa gukunda umugore wiwe, ngo nkuko Kristo umutwe w'umugabo, urumva umutwe w'umugabo ni Kristo, nawe akunda ishengero. Kandi ishengero n'umugeni, ni nk'umugore wa Kristo, n'umugeni wa Kristo. Rero ko Kristo akunda ishengero kandi akaba yararikunze akanaryigura, nico kidukwiriye yuko abagabo baca bakunda abagore babo nkuko Kristo nawe akunda ishengero, ko ariwe mutwe. Erega Kristo niwe mutwe w'abagabo, ariko uwo Kristo arakunda umugore wiwe pe, ariwe mugeni wiwe, ariko shengero. Ari nacyo gituma yagiguze. Reka dusome twumvirize Abanyefeso 5:25 ndashikana hepfo ku 29. Avuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengero akaryigura. Kristo yarakunze ishengero araryigura, ngo aryeze aryogesheje amazi n'ijambo, maze ngo arirengukane imbere yiwe. Muri Bibiliya ya kera havuga ngo aryishire, ngo aryishire, arirengukane imbere yiwe. Ari shengero rifise ubwiza, ridafise ibirabagu canke iminkanyari canke ikintu cyose gisa gityo, ariko ngo ribe iryera ridafise agasembwa. Niko abagabo nabo, umviriza mitwe, umviriza niko abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite, kuko ata muntu yigeze kwanka umubiri wiwe, ariko arawugaburira. Ego arawugaburira, aribyo byadukojeje n'ibyaha tuva mu isezerano kubera kugaburira uwo mubiri. Arawugaburira nkuko Kristo nawe agirira ishengero. Bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengero akaryigura. Ntarikunze araryigura. Kandi ibi nivyo
uyu muhanuzi Pawulo yariko arabwira aba bantu bo muri Efeso kugira ngo n'abagabo ngo nuko bakwiye kubigenza, ngo bakwiye gukunda abagore babo ngo nk'imibiri yabo bwite. Erega bugishengero n'umubiri wa Kristo, akunda ishengero nk'umubiri wiwe bwite. N'abagabo ngo bakwiye gukunda abagore nk'imibiri yabo bwite, ngo nk'uko twitwararika imibiri yacu tukayigaburira tukayambika, niko umugabo yarakwiye gukunda umugore wiwe, akamugaburira, akamwambika, akamusiga, byose nyene bishoboka kugira ngo azamurengukane. Umurongozi erega azobazwa abo yarongoye, azobabazwa, azomurengukana imbere ya Kristo nk'umutwe w'umugabo atagira agasembwa. Niko vyari bikwiye kumera, amurengukana atagira agasembwa. Umugabo rero ukora ibishoboka byose kugira umugore wawe mwitangire. Kiraremereye, ariko kandi wongera ukore n'ibishoboka byose kugira umugore wawe umurongozi uzomurengukane imbere y'Imana afise ubwiza nk'uko Kristo azorengukana ishengero ariryo mugeni wiwe rifise ubwiza ritagira agasembwa na gatoya. Niko n'umugabo yarakwiye kubigenza. Umugabo ategerezwa kugaburira umugore wiwe nk'uko Kristo nawe nyene agaburira umugeni wiwe, akamugaburira ijambo. N'umugabo yategerezwa kugaburira umugore wiwe mu nshingano birimwo. Tuvuze uru rukundo hugariyemwo ko umugabo ategerezwa kwitwararika umugore wiwe, ibyo kurya. Nta mugore yarakwiye gusega rasiyo umugabo wiwe ngo amere nk'aho ari karayimusega. Burya biri mu nshingano z'abagabo, gutanga rasiyo biri mu nshingano z'abagabo. Kandi jewe iyo barunzaniye, urabona ko natwe kuko turongora hari igihe bagira utubazo. Iyo barunzaniye nkasanga umugabo ntatanga rasiyo, ndarugetura, kuko ndazi ko biri mu nshingano z'abagabo. Kandi ugasanga umugabo arakora, mugabo kugira atange rasiyo nukuri bikagorana. Umugore akaza arira ati kuva na marasiyo. Biri mu nshingano z'umugabo gutanga rasiyo. Ubu uri kuramugaburira nk'uko Kristo nawe agaburira ishengero, agaburira umugeni wiwe. Nawe biri mu nshingano zawe kwitwararika gukora ibishoboka, ukanamwitangira. Nibimushobora gukora ibikorwa ukanaruha ukitanga, mugabo kugira ngo madamu aronke rasiyo. Sibyo no? Kugira ngo madamu aronke rasiyo. Subiye inyuma gato kuri umugabo w'umutwe. Umugabo ko ari umutwe, ari umutegetsi, kandi ategerezwa gufata ingingo. Izi ngingo rero umugabo ategerezwa gufata ni ingingo z'ivyerekeye iby'imwemu, z'ivyerekeye iby'ubutunzi bw'umuryango, z'ivyerekeye ubuzima bw'urugo muri rusangi. Iby'ubutunzi nabyo birimwo, bica biza bikajana n'uru rukundo. Kugaburira umugore, kumubungabunga ni ku nyungu yawe mugabo. Kugaburira umugore ukamubungabunga ni ku nyungu y'umugabo. Gosh cyane nibyo. Urazi igituma muzi n'amakuru umugore asohotse aho hanze bakabona hariho ikitagenda, bigaruka ku mutwe, bigaruka ku murongozi wiwe, bigaruka kuri wa wundi yategerezwa kumukunda, akongera akamubungabunga mu buryo bwose. Kumubungabunga, kumuha utwafungura, kumubungabunga nyene muravyumva. Si kumuha igiti, ni ukumubungabunga.
arabibaza ngo mu kumubungabunga no kubanza kumukosora, bakamukosoza amakofi, bakamukosoza no kumubungabunga ahubwo kumurinda inkoni birimwo mu kumubungabunga, birimwo da, ni ku nyungu yawe. Rero umugabo akwiye gukora uburyo bwose ku buryo umugore yumva ko akunzwe, umugore mu rugo yumve ko akunzwe. Mwari muzi rero iyo bagabo bakunze abagore, jewe nasanze kubaha guca tububaha ni automatique, nukuri birazi. Umugabo agukunda kumwubaha aho gucuza kumwoza ibirenge, kubera urukunda kwereka rukubwira ngo ntacyo ntokora, ntacyo ntogukorera pe, kubera urukunda mwereka. Rero nimwakunda abagore banyu nukuri kububaha nkuko ari inshingano, biri mu nshingano z'abagore, bizoca bizokurikira. Rero ukora ibishoboka kugira ngo umugore yumve ko akunzwe, hanyuma nawe atakubashe nawe nukuri mu rubanza worushingisha kweri, kuko umukunze nawe ategezwa guca akubaha nawe nyene, biri mu nshingano ziwe. Ikigira gatatu mu nshingano z'umugabo, ukorere umugore wawe ikintu cyose cyotuma anezerwa. Ukorere umugore wawe ikintu cyose cyotuma anezerwa. Umusiguzi 9 umurongo w'9 haravuga ngo bana umunezero n'umugore wawe ukunda iminsi yose yo kubaho kwawe kubusa. Imana yaguhaye munsi y'izuba, ugerageze kubana n'umunezero n'umugore wawe ukunda, ukora ibishoboka kugira ngo umunezereze, aya majambo yo kumusiguzi jewe rero nca nibuka ko yanditswe na Salomo. Wa mugabo yari afise abagore benshi cyane, igihumbi, ntimwibatse ngo ni bakeya, igihumbi, yari afise igihumbi. Uyu niwe yarabiravye. Burya ibi bitabo yanditse Salomo, yanditsemo impanuro, ahanura abazosoma aya makuru, abazosoma aya majambo y'Imana, kugira ngo ntibazogwe mu mitego yaguyemo. Urumva Salomo aho gukunda umugore wiwe bakabana umunezero, ekada, ahubwo abonye n'uburenganya yaca avuga ujya nawe ameze kurya ndamushaka, yabona mu ncoreke ziwe oya n'ujya ameze kurya ndamushaka, akaguma ashaka kuguta atutere sosi. Aho kubana na wa mugore wiwe Imana yamuhaye wa undi nyene wo mu bucance, aho kubana nawe akaguma ashaka n'abandi. Rero ukora ibishoboka byose kugira umugore wawe anezerwe. Usomye mu Migani 5 umurongo wa 18 havuga ngo isoko yawe igira umugisha, kandi unezererwe umugore wo mu buto bwawe. Umugabo wese yarakwiye kunezererwa umugore wo mu buto bwiwe. Umugore kirangoye kuvuga, kiraremereye. Umuntu wese yarakwiye kunezererwa ujya mugore wo mu buto. Bibiri ivuze ngo umugore wo mu buto bwawe, nawe ucu byumva wariwe. Apana wa wundi ukiri mu adolescent, wa wundi bimwe by'ubu adolescent, bimwe nyene wasanga byaragoye abantu mu busore. Oya, umugore wa wundi novuga ngo umugore kirangoye ukuntu ndakivuga, ariko umugore wo mu bucance bwawe abe umukunde, mubana amahoro, isoko yiwe ikubera umugisha,
ariko kandi umunezerererwe. Mu yandi majambo uyu umwanditsi w'imigani ni Salomo nyene yashaka kuvuga ngo nute umugore wo mu bucance bwawe ngo ugiye kurondera abandi. Yarangije nabi kubw'abagore, yarangije nabi kubw'abagore, ibi yabihanura bizi. Nute umugore wawe wo mu bucance ngo ugiye kurondera abandi. Uko hari abagabo benshi batabagore ugasanga yagiye kurondera uwundi, yagiye kurondera n'uwundi, kandi jewe nibaza ko kari mu mpena ariko kari no mu ntama. Hariya ku mutumba mvako bariho, ariko naha bashobora kuba barimo, kumbure ntibari muri aba baje uno munsi, kuko abagumyabanga ntibangana uko gusa, ni benshi cyane mu gihugu, ariko sinizera yuko abagumyabanga bose bafise umugore umwe wo mu bucance bwabo. Ishwi hari abo byagoye baguma bashima nka kumwe kwa Salomo, baguma babona uburenganye kukaza hakorera ati ndabona ubumengo biraruta bimwe vyo muhira. Eka yarahanuye aravuga ngo ubane umunezero n'umugore wawe ukunda, wa mugore wo mu buto bwawe, wa mugore wo mu bucance bwawe, mubane n'umunezero. Ukora ibishoboka umunezereze, munezeranwe, ukora ibishoboka byose. Gerageza ku buryo yumva ko yemewe kandi ko ari udasanzwe. Umugabo akwiye kugerageza ku buryo umugore yumva ko yemewe kandi ari udasanzwe. Hajya kutemerwa mu muryango birababaza. Jewe navyiyumvire ko nsanga igituma umugore ababara ku buryo yonaturubura ni nka kurya ushobora kugira patro ku kazi akakwanga. Navuze yuko ari umutegetsi, navuze yuko umugabo n'umutegetsi n'umutwe. Ni nka kurya ugira patro ku kazi akwanse, uragogwa uvuga uti naho nzogera, sinzotera imbere, sinshobora no kuduzwa kubera patro ntanyerekwa. Umuntu akaba ahagaritse umutima. Umugore rero atumva yuko umugabo amwemera, abona ko umugabo atamwemera, aba hafise ubwoba, agira ubwoba yuko azocaza kurondera abandi, arondera uwundi yemera, aca aba hafise ubwoba. N'abagore barashobora no guturubura. Rero umugabo gerageza ku buryo umugore yumva ko yemewe kandi akabona yuko ari udasanzwe imbere yawe, kandi ibyo niwe utegerezwa kubikora. Ibyo rero kugira bikunde, guma mu rugo kenshi gashoboka, kandi urondera umwanya wo kuba kumwe n'uwo mukenyezi wawe. Namye ndabyiga mu minsi iheze mugabo, ndaza kukuruka ku bagore. Namye ndabyiga mu minsi iheze igituma hari abagabo badataha. Atashe kare hakaba saa 4 canke saa 5, hari n'abuguruza saa 9, saa 8. Ndiko ndibaza none vyogenda gute ngo umuntu kuva ku wa mbere gushika ku wa Mungu yumve yotaha saa 4? Eka na saa 3 ni kera, na saa 3 ni kera. Ari umuntu mutirirwanya muca mubona nasa abantu usanga bajyana na wa wundi usanga ari karayuza, usanga ari karayuza. Ndavyiyumvira ko ndazanga n'abagabo badataha ari gihe baba bafise impamvu, bavuga bati so naho mfise ntaha mbise, reka mbe natebeye hariya n'ubundi aho ntahasi heza. Badafise aho batandaza kubagarukako, mwumvise ko ari bo banyuma nibo nza guherezako. Rero umugabo gerageza ugume muhira kenshi. Nukuri iyo umugabo aguma muhira kenshi niho muronka n'akanya ko kuganira. Iyo uguma muhira kenshi nukuri niho umugore abona yuko agufise uri hafi
ibi rero biri mu nshingano z'umugabo, ukaba ukeneye gukora ibishoboka kugira umunezereze. Ndazi neza nta mugore adakunda ko umugabo wiwe ataha kare, nta mugore adakunda ko umugabo, kiretse wa wundi ataha aje kumuha igiti, uwo aratinya, uwo yotinya akavuga ati basi yo baragumye hariya. Ariko ari abantu babanye amahoro, wumva umengo yatevye, wumva umengo yogumaho. Jewe rero ibi byaranteye kuva ku Mana. Rero gatoya nshishemwo gatoya, muranyemerera nshishemwo gato. Wa mugabo twari twubakanye burya ntiyajya mu kabare, ntiyakunda kuja mu kabare bimwe byo gutaha utevye, ntiyagenda kweri. Aramutse avuze ngo aragiye, yambwira ati singenda tutajanye, tukajana hamwe duca dutahira rimwe. Yakunda nako gacupa kera tukikanywa, twakanywera muhira. Hanyuma rero jewe nubatse urugo rero, atarankorera rero ibi binezera byo kuguma muhira. Amaze kubinkorera nje ndabona nti byose birakwiye. Jewe rero nije narose umugabo, akaguru ncanshira ku kandi, numva umengo kuba ndamufise birakwiye. Sinongera kwiyumvira yuko Imana ibaho. Nukuri kubera iki mwumva turi kumwe nje gusenga kuwa Mungu mpava sanga yagiye, numva aho kumubwira ngo tunajane hewe, mwumva oya reka nanje nguma impande yiwe. Eregaga nka tugaca tugumaho na dimanche tukicara akaguru tugashira ku kandi, tukanywa gacyayi, saa 5 zagera tugatangura gufata aperitif y'agacupa, namwe muravyumva. Hanyuma ndaheba sanga kuwa Mungu sinzi ni urusengero rutumbereye, sanga nahevye Imana. Kandi ibi bintu numva narabikunda kabisa. Kandi nanje muri bimwe nari namusabye nti jewe nukuri mu bintu nkunda uzonkorera, nukuri uzogume hafi. Sinkunda umugabo ataha bwije, numva umengo vyombabaza, numva umengo biri mu bintu vyorohisha umutima wanje. Nanje mu bintu ntakunda numva nshaka uzoza urataha kare. Nsanga acambwira ati jewe reka, jewe vy'ukuri nubwo ndi umusore nama muhira, no ku mugoroba mba ndi muhira, jewe sinteramira hanze. Hanyuma nsanga niko biri, yaguma muhira. Rero ankoreye bimwe nkunda binezera, akaguru nshashira ku kandi, sinasubira no mu rusengero n'umugabo n'uyu. Ndamubonamwo vyose mpeba Imana ati uheba Imana ikiramunyambura imyaka 8 kugira ngo inshire ku rutonde. Kandi by'ukuri sengira sinari gusubira mu rusengero, nagiye kurusubiramwo hamwe agiye erega je nasubiye mu rusengero hamwe agiye mu ishamba, niho nasubiye gusenga nja kwirondeza Imana. Rero kubera ubwa mbere nari nayigize umugabo, nja kwirondeza uwundi mugabo hariya mu rusengero. Ariko ndashima Imana ko yanyakiriye, naho nari ngiye ntevye yaranyakiriye. Ikindi, umugabo ntubere umururazi umugore wawe. Hariho abagabo babera umururazi abagore babo, na Paulo yaravyandikiye abikorosayi mu gice cya 3 umurongo wa 19 arababwira ngo bagabo mukunda abagore banyu, ntimubabere umururazi, nimugume mubakankamira. Gukankamira nabira ry'umutima, ikintu cyose umwereka ko yagikoze nabi biraryana umutima. Nimubabere umururazi, ibyo bica bituma babaho bahagaritse imitima. Ikindi, umviriza umugore wawe kenshi kandi umutera intege, yisanzure, niho ashobora no kwisanzura mu kukubwira ikiri ku mutima. Umviriza umugore wawe, ko hariho abagabo batumviriza abagore. Mwishizemo ngo iminsi yose tuvuga uburofa, hari abagabo bishizemo ngo iminsi yose abagore bavuga uburofa, nibabaha umwanya ngo bavuge. Umwumvirize, n'ivyo birofa mureka abivuge. Hanyuma mugabo mu nyuma gakeya buke bukuze umubwira uti bene utwo tujambo tuze turacugabanya, umubwire mu bwenge buke kandi uzosanga vyagenze neza. Ariko uturamwumviriza kenshi, umuha umwanya avuge ikiri ku mutima. Kuko hariho umugore, je ndazi umugore yadeprimye
aradeprima nyene arasara amera nk'umusazi kubera iki mu nyuma tuza gusanga yagwajwe nuko umugabo ntiyigera amwumviriza n'umunsi n'umwe ntiyigera amuha akanya ngo avuge yaza kumubwira ati erega nashaka nta majambo y'abagore nkaho ora aratinda umugore aradeprima nimubaha akanya bavuge basohora ikiri ku mutima kandi abagabo mwige kubatera intege mwige gutera intege abagore nasanze umugore atewe intege akora binini yakora byinshi gusumba ibyo yari gukora iyo umugabo amushigikiye mwige kubatera intege bizoba ari byiza cyane naho azisanzura mu gukora iyo umutera intege arisanzura mu gukora iyo umutera intege arisanzura mu bikorwa bitandukanye icya kane rero mu nshingano z'abagabo ubahiriza umugore wawe kandi umuha agaciro ubahiriza umugore kandi umuha agaciro by'ukuri Petero yaranditse mu cete ciwe cya mbere 3:7 aravuga ngo namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu nk'abazi bibereye kuko batanganya namwe inkomezi kandi mubahe icubahiro kuko nabo arabaraganwa namwe ubuntu n'ubugingo kugira ngo gusenga kwanyu nikugire ikigutesha urumva ko ushobora kwizibira mu gusenga uri umugabo ukizibira mu gusenga ukizibira mu buzima bw'imwemu kubera iki umugore utamufashe uko wategerezwa kumufata utamuhaye agaciro kiwe ngo mubahe agaciro mubahe icubahiro kuko ngo nabo nabaraganwa namwe ubugingo budashira erega twibutse yuko nabaraganwa natwe ubugingo budashira nabo nyene bafise agaciro imbere y'Imana nabo nabaraganwa namwe nk'abagabo ubugingo budashire nukuvuga ngo nabo nyene Imana irabubaha kandi kabaha agaciro abagore bubaha Imana irabaha agaciro cubona rero umusuzuguye n'umwubaha ariko Imana yo yirikiramuha agaciro birakwiye rero abagabo ko mubahiriza abagore kandi mukongera mukabaha agaciro bizoba ari byiza cyane reka umugore wawe yiyumve ko ari uw'akamaro kuri wewe na cyane cyane iyo muri mu bantu urazi ko hari abagabo batagendana n'abagore babo asoboka wenyine mu rubanza kandi akabigira nkana kubera atagomba ko bagendana atagomba ko bajana banajanye naho imetero zitanu rero nimba ari ukubera mu ishamba bari bamenyereye kwiruka hamwe agarutse nasigara nkaca ndamubaza nti hewe ntugiye none hajya ku minsi mikuru hajya nimwabona ko ashaka kunsiga urabona natwe hari igihe tuba twambaye bwa burato bunetagira bisaba ko tugenda pole nkaca ndamubaza inyuma yiwe nkaba nimbega kunsiga amagaca mbwira ngo navyibagiye ngo dushitse muhira ngaca ndamubaza usubiye kunsiga nzoca nguma mu nzu kubera uzoba uri kurereka abantu ntituri kumwe jewe ngendera inyuma yawe agaca mbwira ngo ubwo burato bwanyu bamubugabanya mwambara uburato mushobora gutambuka nk'abandi ariko hariho abagabo babasiga babibona oya nimubaha agaciro reka umugore wawe yiyumve ko ari uw'akamaro kuri wewe na cyane cyane muri mu bantu umuvuge neza umuha agaciro muri mu bantu hariho abagabo atarigera avuga umugore wiwe n'umunsi n'umwe na harya habaye urubanza mama wanje ngo habaye anniversaire ni occasion habaye anniversaire y'igihe mwagiriye mariage ni occasion yo gutera amashugwe umugore wawe canke ni occasion yo gutera amashugwe umugabo wawe ariko hari abantu turashima tumaze imyaka 20 twubatse n'ukuri bigaherera muri na kimwe ufise muri iyo myaka ushobora kuvuga ku mugore umushima na kimwe na karyo ko kugira umuvuge umushime ko uko ameze nyene nabuze na karite nimwe nawe naho wovuga ngo ngwiki nabuze na karite nimwe kandi ikindi nacyo nagoma nsabe kwa abagabo ikindi abagabo imbabazi zigume hafi
kuko abagore n'abanyantege nke mu tuntu dutandukanye naha mu ijambo ry'Imana babivuze ngo kuko ngo batanganya namwe inkomezi dushobora kugira intege nke mu gukora ibikorwa nimubone ko turiko turakora ibikorwa mu nguvu nka mwebwe nkuko mwagomba ko tubikora. Imbabazi mu bagabo zigume hafi, umugabo akwiye kuba wihuta kugira imbabazi, cyane cyane mwibutse yuko abagore kenshi ari abanyantege nke. Ikindi cya gatanu, kingira umugore wawe kandi umwiteho. Kingira umugore wawe kandi umwiteho. Mukingire ibyo muremera mu bikorwa byo mu rugo. Hari kwa kuntu usanga abagabo batanya abagore ibikorwa, bakabatana ibikorwa. Mukingire mu buryo bwo kumushigikira, mu buryo bwo kumufasha. Mukingire inshuti n'abagenzi bashobora kumubuza amahoro. Hari abagabo badakingira abagore babo, bayinabukwe bakabarenganya. Nivyo barakunda kuvuga ngo gwama kwa inabukwe n'umukazana, ariko hari igihe usanga by'ukuri inabukwe ari kararondera kurenganya cyane umukazana, canke ugasanga baramukazi w'umugore ugasanga bamufata nabi, bamubuza amahoro, baguma babwira utujambo umugabo, ugaza usanga mukingire. Uwo kumukingira n'umugabo niwe umukingira, inabukwe azomwubaha niwamwubahisha, baramuwe bazomwubaha niwamwubahisha, baramukaziwe bazomwubaha niwamwubahisha. Utamukingiye bazomufata nk'igikoropesho, bagende bamuvuge, bazi wawe bamusuzugure, bazi wawe bahitana ibyo babonye byose. Mukingire, ni wewe ni responsabilité y'umugabo. Mukingire mu buryo bwose bushoboka, umwubahishe, nabo bazoheza bamwubahe. Kandi abaye hadafise amahoro nawe biragaruka bikakubuza amahoro. Kandi iyo utamukingiye mucamubaho nabi, kuko baramuwe baje bakamusuzugura, arashavura, mugasigara murabipfa. Inabukwe aje akamutuka, arashavura, mugasigara murabipfa, mu nzu hagasigara hatagira amahoro. Mu nshingano rero z'abagabo ni mukingire abakenyezi banyu, abagenzi canke inshuti zorondera kubabuza amahoro. Mufashe gutunganya ubuzima, mufashe abakenyezi gutunganya ubuzima bwabo. Hariho kuko aha rero akina cyanditse niko ndaciyumvira ko ukuntu kenshi ndakunda kwivuga ukuntu yamfashije gutunganya umwanya jewe, kandi ndashimikira ku mwanya kuko abagore hari igihe usanga dutakaje umwanya mu bintu bitagira ikimazi, ugasanga turawutakaje. Mbere n'abagabo bagatsitazwa no kuntu usanga dutakaza umwanya, tukabacereza mu manza. Ntibyama bishika gahemu, tukabacereza mu manza ngo turi mu gufuruguta ubuntu butagira umutwe n'amaguru, vya bindi byo kwikora, vya bindi byo kugira gute. Urashobora kumufasha wewe nyene nka serugo, ukamufasha gutunganya umwanya wiwe, gutunganya ibikorwa vyiwe, umwanya wiwe n'ukuntu akora ibikorwa. Birashoboka agashobora gutunganya ubuzima bwiwe. Jewe rero nari mfise umugabo akorera ku mwanya, akorera ku isaha. Nagiye kubimenyera ndi mu gutabuka, nguma niruka hajya mwaza ndiko ndabirishoya kubera we. Hanyuma rero mu nyuma, kandi niwe yanyigishije by'ukuri, niwe yanyigishije gutunganya ubuzima bw'iwanje. Aranyigisha ati rero iyo uzi ko dufise igikorwa, aranyereka ukuntu wiha umwanya kandi ukamenyera guharura umwanya umara. Ufise imishatsi nk'iyi yanje ukamenyera ati mbega ugiye gusokoza umara iminota ingahe. Uri muri dushe nturamenyera umwanya utwara uri muri dushe. Umaze kuwumenyera uwo mwanya uca wiha. Muri dushe na mama ni iminota 5, ndiko ndasokoza mara iminota 5, kwambara impuzu mara iyindi minota 5 canke ingahe sindabizi. Iyo minota umaze kuyimenya uca witunganya, ukavyuka cyangwa ukipanga en fonction y'uwo mwanya ukoresha. Jewe yarabinyigishije kandi nzasanga birakunze. Ca ndamenyera umwanya mara muri dushe n'uyu, umwanya mara ndiko ndasokoza n'uyu, ca ndabimenyera, sinongeye gucererwa. Rero murashobora kubafasha gutunganya umwanya, murazi ko bitugora namwe.
murazi ko hari usanga turi mu buntu bwinshi cyangwa ugasanga tugiye gukora ibidakenewe bitari byo muri uwo mwanya murashobora kubafasha gutunganya ibikorwa, gutunganya umwanya, gutunganya ibi by'ubuzima butwerekeye mukabidufasha mwoba mugize neza. Icya gatandatu, korana ingufu mu kumuronsa ibikenewe mu rugo nk'umutegetsi. Ukorana ingufu ni nka kurya abakozi bataronsa umushahara ubwo muvuga ngo umutegetsi wabo, ukorana ingufu kugira ngo ukwezi guheze baronka umushahara. No mu muryango ukorana ingufu mu kumuronsa ibikenewe mu rugo, kuko ni wewe uri umutwe, ni uri umutegetsi, ni uri serugo, ukora ibikenewe kugira umuronsi ibikenewe. Usomye icete cya mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 5:8 haravuga ngo ariko umuntu wese natatunga bo mu nzu y'iwabo. Umvirize, ariko umuntu wese natatunga bo mu nzu y'iwabo cyane cyane abiwe, ni ukuvuga umugore n'abana, azoba yihakanye ukwizera kandi azoba abaye hanyuma y'utizera. Umugabo wese ategerezwa kuba uzi gutunga abo mu muryango. Ntihakagire umugore agenda yambaye izitobotse nawe wambaye costume nziza. Ukorana ingufu kugira umuronse ibikenewe, kandi barakunda kubiturabira mu nyambaro, bakaraba umugabo uko yambaye, bakaraba umugore uko yambaye. Kandi hari igihe usanga bariko barabivuga abantu rero bararaba kandi bakavuga, ukaza wumva bariko barabivuga ngo nahashaza madamu wiwe yambara nabi biteye ubwoba. Wumva ari iteka kuri serugo? Wumva ari iteka kuri serugo? Oya, nta teka riba ririmo. Umugabo rero ategerezwa gutunganya ibyankenerwa mu by'imwemu, agatunganya ibyankenerwa mu buryo bw'umubiri, agatunganya ibyankenerwa ibi byo mu buryo bw'umubiri harimo ibijyanye no gufungura. Si wabitunganya ngo aje mu gikona bitunganye, oya, ni ukumuronsa uburyo. Umugore nawe aba afise yangabire yo guca agenda akabitunganya hariya mu gikoni, hanyuma umugabo nawe akamererwa neza byamaze gutungana. Ibyankenerwa mu bifungurwa, mu binyobwa, mu byo kwambara, byose mu byo kwiyunguruza, mu byo kubaho, umugabo niwe ategerezwa gukoresha ingufu zose kugira ngo umukenyezi abironke. Mu nshingano z'umugabo icyanyuma arico cindwi, ibi nibyo nashoboye jewe kwiyumvira ndavye imibereho ya ukubaho kw'abagabo n'abagore. Icyanyuma no kuvuga ngo gutunganya ibijanye n'imibonano mpuzabitsina. Ndagihereje ko ariko nariko no kugiherako, nagihereje ko kugira ntiduce gusamara. Gutunganya ibijanye n'imibonano mpuzabitsina navyo biri mu nshingano z'abagabo. Noneho mu migenzo y'ikirundi baratubuza n'ibyo bintu kubivuga ko abagore nyene umengo kirazira ko tubivuga ko umengo nivyerekeye abagabo. Ariko mu nshingano zawe serugo nibyo navyo mu kubitunganya ni wewe biraba, zangingo ufata nk'umutegetsi uko mubigenza ni wewe biraba serugo, biri mu nshingano zawe. Reka ngezaha mu nshingano z'umugabo, ibindi muravyiyuzuriza kuri iki cyanyuma muravyiyuzuriza. Inshingano z'umugore, ngenda b'iminota nsigaranye harageze. Inshingano z'umugore, umugore icyambere no menyesha nuko yarimwe ari umufasha. Imana yamuremye ari umufasha. Eva Imana imurema yavuze ngo reka ndakuronderera umufasha mukwiranye, kubera Imana yari yabonye yuko mu bintu byose bihari ku isi atamufasha yabonetse yofasha umugabo. Imana ikirema umugore rero imurema Eva aje nk'umufasha wa Adamu. Umugore rero yaremwe ari umufasha, yatanzwe nk'umufasha. Umufasha rero aratera intege. Umufasha ariho kugira ngo atere intege, umufasha ariho kugira ngo nyene ashigikire uwo umugabo. Inshingano ya mbere, gukunda umugabo wawe. Gukunda twese tugihurirako. Gukunda umugabo wawe kiza mbere n'urufatiro rwo kubaka neza.
uramukunda nawe akagukunda. Agukunze naho navuze ngo kukubaha biba automatique, agukunze ntumukunde haraba ikibazo. Burya urukundo rwo ku mpande zose rurubaka, urukundo rwo ku mpande zose rurubaka. Ariko urukundo ruri ku ruhande rumwe, abagabo nubwo babwiwe ngo kunda abagore banyu, abagore natwe icyo dukora ni ukwakira urwo rukundo, tukagwakira natwe tugaca tubakunda. N'umugore rero ategerezwa gukunda umugabo wiwe. Mbere urugo rukwiye kubakirwa ku rukundo. Abagore bamwe bamwe ntibakunda abagabo babo. Jewe rero namye niga impamvu, hariho bikeya nize bene ntahe nagiye ndaronka za bamwe bamwe. Umwe yarambwiye yuko vyanse ko akunda umugabo wiwe kubera mu ntango yo kubakana yari yamufashe ku nguvu, hanyuma umugore aravuga ko ati sinshobora numva nyene, aramubwira ati ntwara nyene byabasito byo kugira ngo amutware. Urumva rero hari igihe abagore badakunda abagabo babo kubera usanga bubakanye biciye mwuko kuntu bagize iyo mibonano mpuzabitsina atakumvikana kuhabaye. Urumva mufashe ku nguvu avuga ngo n'ubu byaranse, numva umengo kumukunda ntibiza biri kure, kandi ucusanga babanye nabi cyane. Hari abandi badakunda abagabo babo kuko yamubwiye kakurikiye ibintu ashobora kwemera akamutwara mugabo akavyemera kubera aravyo ibintu afise, atarukundo rwari ruhari hagati yabo babiri. Ukazusanga rero barabanye atarukundo ruhari. Intango yo kubaka urugo, fondation yo kubaka urugo ni kwabaye urukundo, ariko ugasanga vyabaye ibintu. Umukobwa yaremeye, umuhungu kumbure yaramukunze, yumva aramukunze vy'ukuri, ariko umukobwa yemera kubera ibintu. Aho rero urukundo ruragorana cyane, usanga benshi atarukundo ruhari. Hari n'abandi bemera bakabatwara kubera babona imyaka yababanye myinshi, akemera yavuga ati araje ndabonye uwuje, agaca nk'umwihenurirako, akagenda nk'umwihenurirako kubera abona imyaka imubanye myinshi. Mugabo heyelma atarukundo ruhari, agaca bubaka urugo, ugazusanga urukundo wapi, ugasanga urukundo ruri ku ruhande rumwe, ahandi atarukundo ruhari kubera intango iba yabaye. Urugo rubagwiza ni urukundo rufise fondation y'urukundo. Umugabo agakunda umugore, n'umugore akakira urwo rukundo kandi nawe akongera akarumusubiza akamukunda. Urwo rugo usanga ari rwiza cyane. Icya kabiri mu nshingano z'abakenyezi, kugamburukira abagabo. Turabagamburukira kuko ari mitwe, turabagamburukira kuko abarongozi bacu, arabategetsi bacu, ariko kandi n'ibwirizwa ry'Imana, n'itegeko ry'Imana. Twarabwiwe ngo bagore mugamburukira abagabo banyu. Mu Banyefeso 5:22 usomye kumanuka hepfo baravuga ukuntu dukwiye kubanaho. Baravuga ngo umugore wese agamburukira umugabo wiwe kandi yongere amwubahe. Ni inshingano z'umugore kugamburuka kandi kubaha umugabo wawe. Si byo umugabo yarinda kukubembereza, oya, byategezwa kuba muri twebwe abagore bose bakubaha abagabo babo. Ikigira gatatu mu nshingano z'umugore hariho imitwe. Umugore nawe acazezwa kuraba urugo, kuraba tudetaye two mu rugo. Mu nshingano z'umugore kuraba urugo, kururaba hamwe yagiye gukoresha za nguvu ziwe kugira azane ibyo ukeneye, nawe utegezwa kuraba urugo. Tumwe duto biri mu nshingano z'abagore, duto nimba yatanze yarasyo, udusigaye duto ibyo abakozi, ibyo abana baba mu nzu biri mu nshingano z'abagore. Nimubiha abagabo mwabagore ndabasavye, ubwo buntu buto buri mu nshingano z'abagore, sinabito
kuraba abana uko kuraba ya mahera ya rasiyo uko ariko arakora, kuraba ko baguze ibyari bikenewe, kuraba yuko baguze basumye ibyo umutware wawe akunda, yatanze rasiyo mugaburira ibyo yifuza, kuraba urugo, kururaba muri rusangi n'ivy'isuku ngaho birimwo, kururaba muri rusangi ko ibintu bipanze neza. Izo ni inshingano z'umugore, izo ni inshingano z'umugore. Twasomye mu ijambo ry'urufatiro, ubandanije gusoma hariya mu Migani 31, ujya mugore aroranye ni umugore yitwararika n'abana bari mu nzu ngo akabagaburira ibikorwa abakozi, ngo avyuka hakiri kare akabagaburira ibikorwa, akamenya umwe wese icyo ariko arakora, umwe wese icyo ajejwe mu rugo. Izo ni inshingano z'umugore. Ikigira kane, kuganiriza umugabo wawe ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Urabyemerewe nawe, biri mu nshingano zawe. Usomye mu cete cya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto umurongo w'7 igice c'7 ku murongo wa 5 haravuga ngo ntimukimane. Jeti mubyumvikanye, kiretse ari uko mwavyumvikanye. Uravyemerewe ko mubiganirako. Bakunda kuvuga kenshi ngo abagore nibo bimana, ariko narigeze kumva n'abagabo bimana mu mburano. Ivyo navyumviye mu mburano. Kumwe nyene hari igihe usanga hari abaje kuburana naho tutarabacamanza, ugasanga twe duca ducira urubanza muri Bibiliya, dukoresha Bibiliya niyo duca dukoresha. Bibiliya iravuga ngo ntimukimane. Urafise uburenganzira bwo kubiganirako n'uwo mwubakanye, mukabivuganako, ngo kugira ngo mukabyume, ngo kirazira kwimana kiretse mwumvikanye yuko hari impamvu z'uko ukeneye gusenga, hari impamvu z'uko ukeneye kwiherera wenyene, wihererana n'Imana. Naho ahandi havuze ngo ntimukimane, niko havuga. Muraza kuhisomera ntimwave mwibaza ngo nivyo mbeshe. Ntimukimane. Hariho uwundi yarara yambaye amakorahazi, amakorazi apana imwe ngufi, yambaye imwe ndende ishika hasi mu ntumbero yo kugira ngo amutege. Kandi uwo muntu rero yagura ngo kora inyerera, agiye kumukorako ngo ntiyumva ko ari kora, yumva ko ari umubiri, bakamureka muganga akavuga ngo ndabiyuca. Mwumva ubwo atari ubwicanyi? Ubwo ni ubwicanyi. Iyi nyerera ngo kugira ngo amukoze ko yumve nyene ngo ntiyambaye, kugira nyene ngo amutega umutego, ngo kugira mubabaze, ngo kuko nawe yabafise ibyo yamwimye. Rero ariko murafise uburenganzira bwo kubiganirako nabo mwubakanye kugira ngo bigende neza, mugire urugo rwiza. Abagabo babifise mu nshingano n'abagore mubifise mu nshingano, bisigura ngo mutegerezwa kubiganirako, mukabivuganako. Kandi burya iyo hatari ukuvugana haba ibibazo, haba ingorane. Uzusanga hari umuntu agendana umwikomo mu mutima wiwe kubera hari bitagenda mu rugo. Ni hamwe uzusanga hari n'abagiye kumena amabanga hanze, ugasanga abagore bagiye kubivuga hanze ibitagenda muri by'amabanga mpuzabitsina, ugasanga bagiye kubivuga hanze. Kubera iki? Ayanse kuguruka ngo abiganire n'uwo bubakanye. Bijya n'ibintu byo kuganira muri babiri, si byo kuza kuganirira mama canke papa canke umugenzi wawe, nibyo muganira muri babiri. Tegurira umugabo wawe imfungurwa zimeze neza kugira ngo amererwe neza. Ibi rero biri mu nshingano z'abakenyezi, kubimutegurira. Nivyo hari igihe usanga umukenyezi, cyane cyane abakenyezi b'indongozi, hari usanga n'akanya ari gato, ariko n'imiburiburi kuko guha amategeko umukozi mu rugo ibyo ategura bivanye n'ivyuzi akunda, bivanye n'ivyuzi byo mugirira ikimazi, biri mu nshingano z'abakenyezi. Urumva nawe yatanze ibikenewe kugira ngo mubeho neza, mufungure neza. Nawe devoir igaruka kuri wewe. Bimwe twikangata, wa mukozi ibintu watetse, nukuri bijya tuba turiko twigirisha gusa
turigirisha n'ahandi ho amafuta bari kuri twebwe, abari kuri twebwe kuko ni twebwe tubabwira turategura iki, bigenda uko ukamubwira, nimba udafise akanya ukamubwira ibyo ategura uko abigenza, ukabimubwira. Kumuterera amahera ntibihagije, kugenda ukabisuma ukabishiraho ntibihagije. Urakwiye mu nshingano zawe kuvugana nawe uwo mukozi nimba udafise akanya, ariko naho akanya kabonetse umuntu agacishamwo agategura ibifungurwa bya wa mutwe, naho biraryoha iyo bafunguye indya twatetse, navyo biba vyiza cyane. Biri mu nshingano rero z'abakenyezi, ibyo biraturaba twese. Iyindi nshingano y'umukenyezi igira 6 no gushiraho ihuriro ryo gushigikirana mu buryo bwo gukomeza ubucuti cyangwa ubugenzi. Gushiraho ihuriro ryo gushigikira, gushiraho umwanya, no vuga gushiraho umwanya wo kubonana, umwanya wo guhura, kugira ngo haboneka akaryo ko gushigikirana biciye mu biganiro, gushigikirana mu ntumbero yo kugira ngo habe gukomeza ubucuti, habe gukomeza ubugenzi. Ibi rero bica biza mu biganiro, ni ugutunganya umwanya wo kuganira. Ariko iki cyo gutunganya umwanya wo kuganira nico dutegerezwa guhurira ko twese, ariko aha ndashimikira hahandi ubonye umutware yicaye ari wenyene, ni vyiza kugenda ukamuganiriza, ni vyiza kumuba hafi ukamuganiriza, ni vyiza kumuha hafi ukamutera intege. Hari igihe aba arushe, ari igihe yicara mu ntebe muri saro ukabona by'ukuri ko yarushe cyane. Apana kugenda kubandanya gutigita muri utu na turiya, ingo umube hafi, umuganirize, muhatse byagenze gute na mahoro, wiriwe neza, umutera intege kuko hari igihe abatasharushe, afise n'ibyamugoye ku kazi, umutera intege naho abatakubwiye ido niduko vyagenze, ariko n'inshingano yawe kumwicara hafi ukamuganiriza, ukamutera intege, ukarondera umwanya muganira muri babiri, mukaganira muri babiri. Uyu mwanya urakenewe cyane gose wo kuganira muri babiri. Ndabizi neza hariho abo bigora by'ukuri bwo kurondera umwanya wo kuganira, ariko nagira ndabisubiremo yuko ari umwanya nkenerwa cyane mu buzima bw'abubakanye kugira urugo rube rwiza. Burya atakuganira, umwe akora iby'iwe uwundi agakora ibyiwe, birasaba kuganira, kandi kuganira bikomeza ubucuti. Nimurabona abagenzi, burya hamwe nuko muri inshuti umugabo n'umugore hakwiye kuguma ubugenzi butuma urukundo rubandanya gushuha, rubandanya kubaho. Ubugenzi rero bukomezwa no kuganira. Abagenzi babiri ntibovuga ngo n'abagenzi batigera bahura ngo baganire. Umugabo n'umugore kugira ubugenzi bubandanye gukomera, nukurondera umwanya wo kuganira muri babiri, kuganira utuntu dutandukanye, apana mbere na ya migambi ikomeye gose, utuntu duto, hanyuma niho muronka n'akaryo ko kuganira n'ivyo bikomeye. Ariko umwanya wo kuganira nuwa nkenerwa. Abagabo muraba busy cyane muri ivyo binini nyene, muri izo nshingano zanyu mengo ni nini ya cyane, ariko ndabinginze mwe muhakanya abakenyezi kugira ngo muganire. Umukenyezi niho avuga ikiri ku mutima, ariko nawe urashobora no kuvuga ikiri ku mutima. Burya niho nibitagenze neza mu biganirira, umwe agasaba imbabazi umwe, uwundi agasaba imbabazi uwundi. Hariho ibihe vyovyo tutari dukwiye kubandanya ico kintu kitabaye mu ntango y'umwaka nk'akarorero, canke mukabikora umwaka urangiye, canke mu ntango mukavugana uko umwaka wagenze, ni nka evaluation, mukevariwa mu rugo uko umwaka wagenze, mukaganira n'imiburiburi bibure imisi yose, ariko mugabo n'imiburiburi basi rimwe mu mwaka, imisi yose mu mwaka harabaho umunsi wa anniversaire, ari amavuka y'umwe, ari amavuka y'uwundi, ari anniversaire ya mariage, birabaho mu mwaka. Iyo ivyo bihe basi bikaba ari byo duprofita, hakaba kuganira hagati y'abubakanye. Atabiganira ibintu ntibigenda neza.
atabiganira ibintu ntibigenda neza, ibintu ntibishobora kugenda neza. Habeho ibiganiro hagati y'abubakanye, ubonye yicaye wenyine umuganirize, biraba byiza cyane. Iyindi nshingano ya nyuma ariyo nsozerera ko harageze umwanya wampaye, iri muri aya majambo twasomye y'urufatiro, umugore aroranye. Kuba umugore aroranye, dufise abakenyezi mufise devoir yo kuba abagore baroranye. Tugerageze kuba abagore baroranye mu miryango, ibyo bizotuma urugo rubagwiza. Ndabasavye muze musubire aya majambo tuze turayasoma kenshi ari muri kino gitabo c'imigani, uhereye naha ku murongo w'10 maka urangiza. Biraryoshe uri kurayasoma ukabona uyu mugore aroranye ukuntu yarabayeho ari umugore mwiza by'ukuri, ngo umutima w'umugabo wiwe ukamwizigira. Kubera iki? N'umugore aroranye. Kumbura abagabo ntibizigira abagore kubera atari abagore baroranye, atari abagore bazi gutunganya ibintu, atari abagore bazi gukora ikintu mu mwanya wabyo. Ujya kumenya kuroranya ni ukuvuga ikintu, ni ugukora ibikwiriye mu mwanya wabyo, ukabikorera n'ubereye. Ngo umutima w'umugabo wiwe uramwizigira. Si ibyo gusa, ngo mu rugo ntihabura inyungu. Iyo urugo rumeze neza rurimwo n'umugore aroranye, uyu mugore aroranye rero niwe mugore w'umunyabwenge. Umugore w'umunyabwenge, kandi si ubwenge buva mu mashure, si ubwenge buva mu kuminuza, mu kwiga amashure menshi cyane, oya, ni bwa bwenge buva ku kubaha Imana. Uyu mugore rero, ubwenge buva ku kubaha Imana nibwo budushoboza kuroranya, nibwo budushoboza kuroranya ibintu, gukora neza ibintu. N'ibyo ku kazi barashobora kuba bakwemera, bakakwemera ko ubikora neza, ukaza ukabitunganya neza ku kazi, ukabitunganya neza. None muhira naho biraroranye. Wowe urakenye uze kuroranya ibyo ku kazi, bagushime bariya. Muhira utabiroranye, uko kuroranya kuzoba ari uko kwipendekeza. Ni kuzoba ari kuroranya kwa kamere ko muri wewe. Kuroranya kwa kamere ni kuroranya uri muhira, ukabiroranya uri no ku kazi. Ibintu bikaroranya, umutima w'umugabo ukakwizigira, mbere no ku kazi bakakwizigira. Uko muhira urabiroranya, mbere y'ubiroranya muhira, no ku kazi niho bigushobokera kubiroranya neza. Kubera uva muhira, kubera wabiroranije nta stress. Uva muhira biroranye, umugabo wamuroranirije, abana mu rugo abakozi wabaroranirije, ibyo wategerezwa gutunganya biratunganye, ugacuza ku kazi rero naho gacu bikora neza. Nukuri nituronde umuntu abikora neza ku kazi, muhira byarapfuye, babyita kwipendekeza, babyita guca amanota. Ndabeshe kuko byategerezwa kurorana hose. Bagushima ku kazi kuzi kuroranya akazi, tabaranya uje kubiroranya no muhira. Tabaranya no muhira ugenda ubiroranye. Umugore aroranye, kuba umugore aroranye ni inshingano y'umumama. Turondere kuba abagore baroranye. Nitwa abagore baroranye mu miryango no mu kazi, tuje tugenda tuba abagore baroranye, ibintu bizogenda neza. Ibintu bizogenda neza. Mu muryango haba inyungu, haba inyungu. Abagore baroranye nibareka ngo wa mugabo agenda atame wenyene ngo nuko ari inshingano ziwe. Oya, dusomye uyu mukenyezi aroranye ukuntu abayeho, arakora cyane, akora cyane gusumba kuvuga. Uyu mukenyezi ndabyo ukuntu yarakora cyane gusumba kuvuga. Haravuga ko uyu mugore yavyuka hakiri kare, yavyuka hakiri kare, apana kuryamira. Umugore azi kuroranya avyuka kare. Ubonye umugore aryamira ntuzo murondere ko kuroranya, abiroranye sangapi, abiroranye hageze ko agenda yiruka mu rubanza, yiruka ku kazi. Umugore aroranya avyuka hakiri kare kugira ngo ashobore kuroranya ivyo mu rugo, acagenda ku kazi yaroranije. Oya, abanza aroranye ivyo mu gitanda d'abord, aroranye ivyo mu gitanda, acavyuka agenda aroranye na hariya mu kigo mu bana, arabe ko biroranye, araba abakozi ko bitunganye, hanyuma aca yipangaje ku kazi. Yasize biroranye, yasize biroranye,
no ku kazi biragenda neza. Wabiroranije mu gitanda ukaroranya mu bakozi mu babana byose bigatungana, nukuri no ku kazi d'abord ugenda ufise amahoro, ugenda unezerewe, no ku kazi bica birorana. Hari abo muzobona ku kazi bakora nabi, kumbe nukubera bakora badatekanye. Nibatekanye kubera ivyo muhira nibiroranye, muhira hari kitagenda. No ku kazi rero agacaza wamubwira A akumva B, wamubwira ati nzanira registre akazana agrafez, kubera niyumva nibipanze. Ariko iyo wabipanze neza muhira no ku kazi bica bipangika neza. Uyu mugore rero aruranye yavyuka kare kugira ngo bimushobokere kubipanga neza, bimushobokere gukora twa dukorwa twose. Yaradandaza, akajisha imipira, akajisha ku buryo ajishana n'amakuvreri, ajisha imipira, akajishira umugabo umupira wo kwambara, akajishira abana imipira yo kwambara, ngo mu gihe ca ivere ngo ntiyiganyira yabazi ngo umugabo wanje nta bwoba naramujishiye umupira wo kwambara. Gushika hajisha n'imikeka, usomye urasanga yarajisha n'imikeka. Usomye ngo yari umugore adandaza hamwe n'ivyo umugabo azana nawe yaradandaza kugira ngo ashigikire umugabo mu vyinjira mu muryango. Umugore aroranye ntarera amaboko, naguma ari mu gatondo yatanavutse hari abantu none we kuco bimenya. Umugore aroranye arafasha nawe agasahiriza wa mugabo afise yanshingano ikomeye yo gukoresha ingufu ziwe kugira azane ibitunga umuryango. Mugabo nawe akamusahiriza. Uyu mugore aroranye baravuga yuko yarazi gupanga akazi mu muryango, yarazi gupanga akazi. Umwana wese ngo abakobwa bo mu rugo bose akabapangira ibikorwa, umwana wese akamenya icyo ategerezwa gukora, n'abakozi umwe wese akamenya icyo ategerezwa gukora. Si ibyo gusa, uyu mugore aroranye yari n'umugwaneza, ngo ateranuye akanwa avuga ivy'ubwenge, ateranywe akanwa avuga amajambo meza. Apana babagore bavuga barandamuka, apana babagore bavuga bakankamirana iminsi yose uko yakabaye. Abakozi umengo bobo nabo gukankamirwa nyene, hari haba nyene abazi yuko abakozi arabo gukankamirwa. Ekaye umugore aroranye ateranywe akanwa, ngo cyagezwe cineza kiva mu kanwa kiwe, avuga amajambo y'ubwenge. Kandi uyu mugore aroranye ngo arafasha boro, afise ikibabagwe kimutera gufasha boro, kimutera gushigikira abagowe. Uyu mugore aroranye, ibi byose niko ndavuga nuko uwo mugore aroranye yarameze. Bisigura ngo bitubera akarorero yuko uvuga ko uroranye ariko twari dukwiye kumera, kandi kurorana biri mu nshingano z'umukenyezi. Umugore aroranye avugana ubwenge kweri, avugana ubwenge. Umugore aroranye ntashobora kuba umugore w'ingare. Oya, nta mugore aroranye uzokumva bavuga ngo n'umugore bavuze ngo ujya mugore n'ingare. Reka kurorana ntuzubimuronderemo. Nta mugore aroranye ab'ingare. Ekaye ahubwo umugore aroranye hugariyemo kuvuga aciye bugufi, kubera umugore w'ingare ni babandi barandamuka, akankama, ategeka, akaja mu byo gutegeka, gufata inshingano z'umugabo. Iyo umuntu agiye gufata inshingano zitari iziwiwe bica bimera nabi mu muryango. Umugore w'ingare ashaka kuba mu kibanza c'umugabo, inshingano z'umugabo zigaca akarondera ko ziba ko ari we azikora. Usomye mu migani 21:9 avuga ngo wopfuma wibera hanze hakubana n'umugore w'ingare, wopfuma wibera hanze yo hanze y'inzu, gavuma utune nyuma y'inzu hakubana n'umugore w'ingare. Ahandi haranditse sindahibuka ngo kubana n'umugore w'ingare ngo ni inkima ry'amazi rikugwa mu gutwi iminsi yose. Abagore bavuga cyane, abagore b'ingare ngo ni nk'ima ry'amazi riguma rikugwa mu gutwi iminsi yose.
umugore aroranye ahesha iteka umutware wiwe. Usomye aha muri iyi migani baravuga ngo umugabo wiwe ngo numumenyekana ngo aho abandi bagabo bakoraniye, agezeho numumenyekana, agezeho bamuha icubahiro, agezeho. Iri jambo narisomye cyane nibuka ko basanzwe bavuga ngo inyuma y'umugabo akomeye haba hari umugore akomeye, inyuma y'umugabo w'umunyabwenge burya haba hari umugore w'umunyabwenge, inyuma y'umugabo azi gupanga ibintu haba hari umugore azi kubipanga neza kurusha, kubera arabipanga neza ku buryo na nyamugabo yisanga yamupanze. Akamupanga mu bugwaneza, mu kumupangira utuntu ibintu ugasanga bimeze neza. Uri umugabo rero afise umugore aruranye amuhesha icubahiro, ahageze agira icubahiro, ahageze abukomeye, ahageze baramwubaha, naho abageze mu bandi bagabo bagenzi we baramwubaha bakamwubaha. Rero umugore aroranye arabipanga, akapanga twa tuntu duto, ariko ugasanga ibintu byose yabiroranije, kandi bikagaruka bigahesha iteka uwo bubakanye, ariko bigahesha iteka n'urugo rwose. Rero urugo rwiza nabwira ndabibutse, kugira urugo rwiza ni isoko y'iterambere mu muryango, ariko ni n'isoko y'iterambere mu migambwe, mu mashengero, mu mashirahamwe. Ingo dusaba Imana zibe nziza, habe imibano myiza. Nukuri urugo rurimwo umugabo azi inshingano ziwe akazikora, n'umugore akamenya inshingano ziwe akabikora, biragenda neza, urugo rukaba rwiza. Kugira urugo rwiza ngo ni ijuru ryo hasi, urugo rwiza ngo ni ijuru ryo hasi. Tubona rero abantu bo mu ngo bazohomba ijuru ryo hasi bagahomba n'ijuru ryo hejuru nyene, ugasanga uhombye vyose. Canke sindanabipfurije kuba mu ijuru ryo hasi ngo muzohomba iryo hejuru, oyaye, hamwe no kuba mu rugo rwiza mukaba mw'iryo juru ryo hasi, ndabinginga ngo muce murondera no kuzoba mu ijuru ryo hejuru, muze mubandanye gushika murangije neza, bizoba ari vyiza cane. Umugore arondere yuko umugabo azorangiza neza, n'umugabo akora ibishoboka. Mwari muzi ko hari abantu bazohomba ijuru babitewe nuko bagize ibibazo mu miryango, bari babanye nabi mu miryango, ugasanga barahombye. Ariko noneho umugabo arondere gukora ibishoboka umugore amererwe neza, n'umugore akora ibishoboka umugabo amererwe neza, mumererwe neza mwese, urugo rube rwiza, abana bamererwe. Mwari muzi ko burya abana mu miryango baturaba, abana baraturaba cyane, batekereje kujya nyene, bakabona yuko tubanye amahoro, bakabona ko umugabo n'umugore base wabo na mama wabo babanye neza, batiriwe baravuga amajambo menshi. Hari igihe muzokumva babiyaze, hari n'igihe baronka akaryo bakabivuga, ariko burya baraturaba iyo tuvyutse, bakaraba ndaba ukuntu mama avyutse hasi, ibyabereye mu cumba babibonera muri visage. Nico gituma dukwiye kutavyuka dusutuye umunwa, ngo dushike muri saro dusutuye umuntu, ngo duhe abana cyangwa abakozi ibyo bavuga. Erega ubyutse usutuye umuntu mugashika hari umukozi abona mabuja kabavye, mbega basha habaye iki? Cyangwa umugabo akacavyuka yasisiye we kubera kutaramanagurira ibirato, acavuga ati mabuja hariho ikintu yamugitse, hariho ibyabaye hariya. Oya, reka tuvyukane ubugwaneza, nk'abaraye amahoro, nk'abaraye neza, nk'abari mu muryango mwiza, nk'abari mu cyumba kirimwe amahoro. Duce tuvyukanye ubugwaneza. Abakozi tube turamutsa n'abakozi basha. Uraza umukozi umuramukije ukuntu aryoherwa, bisa ndababwiye ibidakorwa, ngo muciye mundaba cyane. Nukuri wewe ibaze nk'ubu nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka akavyuka umukozi akarengana, akamubaza ati waraye amahoro, acavuga acayirirwa aja no kwisoko akakamye ati jewe
yambagije databuja ko naraye amahoro kandi atari ugukakama byo kwirata oya nezerewe n'ibikorwa gaca bikora nezerewe. Mabuja yambwiye ngo Imana iguhezagire wabyutse neza agaca akora ibikorwa nezerewe. Mu bisanzwe niyo migenderanire niho tuba turiko turagira n'imigenderanire myiza hagati yacu. Kandi burya kugira ngo ikintu murabona muryamye mubu vyutse uri umumama ugatanga umugabo kuvyuka ukavyuka ukagenda nko muri salo ugiye urabona ko umaze ya masaha yose waryama utari kuravuga. Nibisanzwe kugira usohotse babona umengo urashavuye kuko nta muntu mwamwe ariko muravugana. Kugira rero ukasi ico kintu ucubaza uwo muhuye n'amahoro. Uhuye no uvuga Faransa bonjour. Uhuye no Yesu ashimwe. Uhuye ne waraye neza. Cya kintu cyose kigaca kivaho. Uvyutse naho uwo mwubakanye yavyutse ukamuramutsa waraye neza wewe. Nawe bite nanje naraye bien ugaca musohoka mumeze neza. Ibyo bintu biraryoshe. Mwama mubikora nico gituma muciye mutekana gose. Ariko biraryoshe vraiment. Biraryoshe bituma mu rugo bimera neza, bituma mu rugo usanga nyene muguwe neza n'abakozi bakagubwa neza n'abana bakagubwa neza. Ndarangije kwari kubifuriza urugo gwiza muri kuno kwezi kw'abakenyezi tugusozereye ndabifuriza kugira ingo nziza, ingo zirimwo amahoro, ingo zirimwo umunezero, ingo zirimwo kuja inama, ingo zirimwo kuganira, ingo zirimwo kugiriranira neza, ingo ziri mu rukundo. Nizo ndabifurije mu izina rya Yesu.